yego iyo bishitse hakaba bamwe bidohora mu rugendo rwo gukora koperative ico ni kibazo gihambaye gikunda gushikira amakoperative atari makiri nk'indongozi ya koperative yoheza agaca konki mu gihe bimwe abanywanyi bariko baridohora ubwa mbere komite nyobozi ya koperative babanza kuja hamwe mbega abantu bakugwamo n'iki turabaramukije bakunzi wa Kombizi TV bivanye naho muherereye nkuko mubona imbonesha kure yanyu ntigiye guhagarika kubahereza ibiganiro bishasha no munsi rero ngira ndabatembereze ku mutumba wa Masango aho hari koperative iriko iragwiza imibuto ya kijambere imibuto twovuga itarimenyerewe aho iyo mibuto ishobora mbere hampande yo kwama ibyuma binini ishobora gufungurwa n'imboga imbonesha kure yanyu ariyo yacu murazi ko idahengeshanya kugendera abarimyi twaragiranye rero ikiganiro n'urongoye iyo koperative iri mu runani Kapate kugira ngo atubwire ibyo basanzwe barangura Nkeshimana Audace abantu benshi basanzwe bamumenyereye mu ntara ya Muramvya cyane cyane muri komine ya Muramvya kubera ibikorwa yakoze cyane byo kuvuza ingoma akaba ari nawe arongoye iyo koperative araza kugaruka neza mu itunganywa rya koperative mu gihe bimaze kwibonekeza ko hariho abatererana abandi ibikorwa mu makoperative nk'umuntu w'inaribonye abona yuko urongoye koperative yoca akora iki n'impanuro nyinshi rero ni murazi ko imbonesha kure yacu ari kubaha amakuru kugira mwige mushobore kwitunganya aho muherereye ni igice rero kigira kabiri cy'ikiganiro twagiranye tubasabe abatarabikora mugire subscribe kuri chaine yacu muze mwibandanirize mwironkera amakuru je muvugana njya Bosco Ingabire ikiganiro n'uburimyi n'ubworozi umurimyi yubahwe tukiri ku gitegwa c'imibuto none muraba muri koperative wanyu mufise ubushobozi wo kumviza yo kwibaza murafise ubushobozi bukwiye bwo kuyigwiza oya koperative nta bushobozi bukwiye bwo kuyigwiza kuko turi mu ntango ko n'uburyo sikirenga ko bisaba kubaka aho tuyigwiriza bisaba umusenyi bisaba umwavu w'ikirundi bisaba umwavu w'ikizungu rero kubera mikoro make tugifise turacakeneye kurondera uburyo kandi yego mbere mu buryo mu burundira hihi kimwe uburyo bwa mbere ni ingufu z'abanywanyi intererano ariko turiko turavugana ingene twoshiramo n'imitahe kandi turiko turumvira n'ingene twosaba no hanze kuko nk'ubunye ahane tumaze kunywana n'ikigo gitanga amaheri Copec rero turiko turasaba ideni biragira ariko uburyo buracakenewe ko tukeneye kubaka hanine tuyigwiriza kugira ngo tuguronke imibuto yego nibyo iyo abantu batanguye kugwiza ikintu nuko baba bafise ikiza bakiboneko mbere ugereranije n'ibijumbu byari bihasanzwe iyo mibuto yoyo ifise ikihe kintu cihari iciza yiharije ico iyo mibuto no kuvuga ko yoyo uri kurayirima hajya ku maburi ushobora ugiye gusoroma ko gutora hibijumbu kene ahandi ugafurira ibindi bikaba birakura nico ciza cyane okay tumba yuko ari ibintu byiza hari ikintu mwavuze ngo iraribwa ngo amababi yego cyane ariko mugabo turazi ko irandaranda hasi biba byorushe biroroha iyo mibuto ntiranda hasi nk'ujya kwiyindi irafise ukuntu iduga ikamera nk'ija hejuru mu gusoroma izo mbuto izo mboga rero usoroma ku mababi ari hejuru y'ivu zinanaryoshe cyane ku bugari ntiworaba kabisa yego cyane wobishira akanyama yuko ibijumbu byo biba bifise akantu gasosa imboga nazo nyene niko zimeze cyane iyo umuntu azitetse mu biharage zaheza zigahinduka zirahinduka zifise akanovera kabisa wumva ko ari igiterwa ciza ntibisosa kujya kwikijumpu ariko birafise akanovera bitira akayaba kabisa abo yikenera rero boyironka gute abayikenera mu turiko turagerageza imwe twarayiciye ariko ubuyindi irikwiraduga nko mu mpera zo kwa gatandatu tuzoshobora kuyitanga turashobora
kuba tubona mwebwe mukatumenyeshereza abene gihugu bavyifuza kuko musanzwe mukoresha urubuga ngurukana bumenyi tuzobikora ko mudufashe kugira ngo abene gihugu bamenye ko tugire kwitanga baze nabo tubahereze nabo baze bararonka ibijumbo biva ko akaboga yego cyane tuboga imboga iyo tubuza akaboga ku Mizi TV bivanye n'abantu bamwe aho bahereye harabaca bomba inyama umugabo nkayo wacu tamenyereye yuko imboga ari imboga ziyenyene umuntu ashobora gucanga n'ibindi bintu yego cyane reka tubandanye n'ikiganiro mwebwe ntimutanguye kurima uno munsi mwari mwatubwiye yuko mu bwiza n'ibiterwa by'amavuka ubu ariho abo yakenera bo yaroba cyane mutubikanyike mwarahagaritse bo kugwiza twebwe twari ko tugwiza mugwiza ibuti zihe niziye duhereye kuri ibyo bijumbu karoti turagwiza ibiharage turagwiza imivyaro y'amavoka turagwiza n'imivyaro y'ikawa nanone muri kano karere muri komine Giheta twaratanze ikawa muri komine Bukeye twaratanze ikawa mu Kibogoye aha mu karere twaratanze ikawa uko n'ubuyobozi bw'uburimyi n'ubworozi mu ntara buraza kuraba ukongera bayo bariko barabasaba imbuto bakatugendera tukabahereza kuko yabivoka muri umugambi wa nyine mukuru w'igihugu twarazigwije nk'abanywanyi ba koperative tukaca tuzitanga ku buntu kugira ngo zigwire yego cyane iyo umuntu yiyumvira bishoboka gute ko koperative iri hayikore canke ikeneye gutera imbere ikora ibintu igaheze kabitanga kwa gusa birashoboka nk'ubu dufashijwe n'umugambi w'igihugu w'iburimyi bw'ikawa baraturonsa imbuto ku buntu muri Odeka biciye muri PPAye rimwe bakaturonsa n'ifumbire natwe ku neza y'igihugu ca tuyigwiza iyo kawa tukayitanga ku buntu mugabo leta ari agashiruka bute nayo iheze ikaduha ku kaho twakurikiranye kuvomera kubagara no gutorera no gupompa yego bishitse umuntu ku giti ciwe akavuga ati ngira ntume koperative koperative yacu yitwa Ingo Tuje Hamwe Twese Murambi dushira ingufu hamwe Ingo Tuje koperative Ingo Tuje Hamwe Twese korera ku mutumba w'Amasanga umuntu aripfuje kuyituma imivyaro y'ibiti iyi mbo imivyaro y'ikawa imivyaro y'amavuka mwebwe umuntu aje ku giti ciwe muramwakira mumusabiye bon umuntu aje ku giti ciwe aje kusaba imivyaro y'ikawa mu gihe tuba twarayikoze ku buryo leta twavuze ko iduha agashiruka buryo ntiduheza ngo tumurihishe turamwakira tukamuha ku giti ciwe imivyaro y'amavoka nyene twayikoze ku mvo z'umugambi w'igihugu kugira ngo leta idufashe kuronka ingene tuzibangurira imivyaro ya kijambere ntiyabaye myinshi ariko turazi ko nizi z'ikirundi zirakenewe kugira ngo tuzoze turaronka izo dutera ku mbuto z'ikirundi zibangurirwe ku mbuto z'ikizungu yego ubu none muri kazoza mutegekanya gukora gute muri kazoza twifuza ko buri munywanyi wa koperative n'umubanyi wacu amenya kwitunganiriza umugambi akagira ubworozi buto bumuha mikoro akamenya gutera ibiti bibana n'indimo mwarabonye hajya tukorera ko hariho n'imivugangoma akamenya ko buri rugo rwose rwogira n'imiburiburi ibiti bitanu vy'amavoka kugira ngo habe amikoro gutyo umusozi komine igihugu cose gisabwe n'amikoro tubone kugira gushikana kuri yambona kazoza y'igihugu Burundi buteye imbere yego uratubwiye ikindi giterwa gikomeye mbega mu giti cy'umuvuga ngo macosho gifise akamara kahe ego dusanzwe tuzi wewe urumuvuzi w'ingoma mbega mu bijyanye n'uburimyi n'ubworozi gifise uruhare ruhe cyane mu mibereho y'abene igihugu akamaro cyomara nakahe giti cy'umuvugangoma kiri n'akamaro kanini ubwa mbere ni giti citeka ku gihugu cacu c'u Burundi ubugira kabiri amababi yacu arakingira isi yacu akayifumbira ubugira gatatu kirakinga inkukura mu ndimo ntihononekare ubugira kane kibazwamwo ya ngoma iranga Burundi bibaye ngombwa
nk'ibisigarira byacu barabikoramwo udusekuru, barabikoramwo ubwato bwo kugarura ibitungwa canke bwo gukanya kagwa k'ibitoki gasanzwe gafasha abarundi. Yego none ibyo biti byo murabifise ku bwinshi aho muhereye? Si byinshi ariko twaratanguye kugira ngo tuce tuza turabigwiza, nico gituma ujya murima dusa n'abawuhariye kugwiza. Mwarabonye mwarabonye na project kugwiza dufashwe n'urunani Kapade za ita Union Européenne, baradufashe kugira ngo uyu mugambi kugwiza utsimbatane. Yego no musi turumva ko muri ko muragwiza ibitari bike, mugabo iyo abantu bagwiza baba bumva bagwiza imbuto, mwiwe mugwiza imbuto abayifuza kwinjira mu gisata cy'uburimyi. Turi mu gihe abantu baba bifuza amafaranga ku rwego runyaruka, mugabo mwebwe murafise ibiti, murafise ibyuma nkuko mwabivuze. Icyo umuntu yo kwiha uhwabira n'ikihe gusumba ikindi? Icyo umuntu yo kwihwabira mu gisata c'uburimyi hariho ibiharage vyera kare vyitwa musore, birimbuka bigatanga amahera, tukongera tukabihanahana kw'imbuto kandi twadandaje twaronse akanoti. Ico kijumbu karoti nyene kirimbuka kandi kizana amahera, narirya akamaro kacu atari gufungura ko biciye mu nkono gusa, burashobora gifungura cyakozwemwo ibitumbura biryoshe cyane. Ivyo navyo tukaba twaragiye amahigwe unani Kapade twarigishije abanywanyi ingene bakora ico gitumbura kivuye mu bijumbu. Yego cyane. Umuntu abumbiza mwigumenga mwarahejeje gushikira imbona kazoza? Oya ntiturashika neza ariko iyo mbona kazoza iri mu mitima yacu, twaramaze kuyigira yacu kugira ngo ejo na hirya y'ejo n'abana bacu bakure babona ibikorwa by'iterambere, bakure bafise imbona kazoza ico bazoba nabo ejo. Yego koperative yanyu none tuje hamwe iracyakeniye abayishigikira? Turacabakeneye cyane kuko mu ntumbero yacu impande y'uburimyi n'ubworozi twifuza kudandaza. Twari twatanguye kudandaza ibigori iby'abanywanyi, no kuvuga ko koperative indinganizo yayo imyimbu y'abanywanyi barayegeranya tukayishira muri hangari tukarondera isoko hamwe, gutyo turonse isoko byaba ibiharage tugurishiriza hamwe. Tugitangura twatanguriye ku giterwa c'igitunguru. Abarimyi rero twaregeranya ibitunguru, umwe wese agaharura ibiro bakamwandikira ku mufuko wiwe, noneho atugeze kugurisha baza kubitora abanyagitega. Bamaze gutanga akanoti muri koperative, umunywanyi agacaronka amahera akwiranye n'ibiro yabikije. Koperative turumva ko iragwiza kandi irifuza kudandaza. Nk'ubu wowe nk'umukuru wayo uyibona gute mu myaka nk'itanu imbere? Atagihindutse mu myaka 5 iri imbere izoba ari koperative yifashe neza, kuko impande y'uburimyi n'ubworozi hari indi nyigisho turiko turaronsa swa n'abanywanyi n'ababanyi kugira ngo umuntu amenye kwitunganiriza uburyo akoresheje ideni. Nk'ubu turiko turasaba ideni muri Kopeki, umuntu wese ku rugo agategura umugambi yarabye ko wunguka agasigarana iyo nyungu yungutse, amahera ya Kopeki agaca yariha. Birahimbaye cyane, birahimbaye. Ntawugira akagorane k'amafaranga makeya, urumva koperative Kimuramira? Kimuramira dusanzwe hagati na hagati dufise udusanduku two gushigikira no kuguranana. Turashaka rero mutera kamo abadukurikirana canke abakunzi b'iterambere bifuza kuba bo bashigikira mu matera kamo munabahimirize nabo bijukira uburimyi. Murakoze cyane. Akamu kambere twogatera ababanyi, abavuka mutumba, abavuka zone, abavuka komine, kugira ngo bumve akamaro ka koperative. Koperative tugiye hamwe twese tugashira inguvu hamwe, biroroha, igikorwa kiranyaruka, n'iterambere riranyaruka. Muri koperative cyambere gituma bonaza bahigira byinshi, kwitunganiriza umugambi, bahigira kugwiza umwimbu, bahigira gukoresha amafaranga ukuravye ico uri kurakora ko cunguka ntuyakoreshe bidakenewe. Muri koperative kandi barahigira ivyankenerwa mu rugo n'ivyo umuntu yifuza, ubutandukane bwabyo, kugira ngo umuntu mu muryango akora ivyankenerwa ntakora ivyo yifuza wenyene, kuko ivyifuzo ni vyinshi usanga bisisagutse. Yego cyane. Murakoze cyane. Twagira tubashimira ukuntu mwemeye mukaza tukaganira hano ku Miziki TV.
tunabifuza yuko mubandanya mugwiza imbuto umwereka n'abandi ukuntu bashobora kuronka icyo mufungura mbere ni umufuko mu kanoti amafaranga sinzi ko kandi kajambo mukongera ko imbere yuko turangiza bo murakoze sinokabura nagire ndangize nsaba inzego z'intwaro kuva mu ikomine gushika kwego bw'igihugu no muri anakope ko boshigikira amakoperative bikwiriye kuko nta koperative yovuga ngo iri kwije koperative imeze nk'umwana yamikeneye abayigarukirako rero nk'uku tugira n'amahirwe dufise leta nkozi ikaba tubona n'abanyamahanga bagiye kugarukira kuri leta yacu kugira ngo bafashanye mu migambi y'iterambere boza baribuka amakoperative nabo bagashikirwa bagatsindira amasoko na cane aya makoperative y'abarimyi borozi bato kugira ngo bisununure ya myaka twiya ntizirinde gushika tutarashika ku iterambere ry'igihugu. Iyo koperative yacu ikorera ku mutumba wa Masango kwibaraba rikuru rya kaburimbi riva ibujumbura je Gitega rya kabiri aho bita ku Batimba uzokenera kudufatisha rero wobona dufata mu mugongo bagize neza telefone zorongoye koperative 69 102 8 rimwe niyo na WhatsApp iriko muvuze ibintu bihambaye bitumye ndonka ikindi cyumbiyo cyo guhinga ubuje twako turavuga mbega koperative yanyu yatanguye ryari ifise abanywanyi bangahe koperative yacu yo yemewe n'amategeko muri 2021 ariko imbere yaho yarakora ariko ntibwemegwe n'itegeko ry'igihugu twasinyishije iyo koperative mu rwego rujejwe amakoperative mu Burundi itariki 20 z'ukwezi kwa mbere mu 2021 gushika no musi dufise abanywanyi 430 abafasoni 300 n'abapapa 120 harimo n'ugwaruka turafise n'ugwaruka rw'abigeme n'abasore bashika 94 yego biragaragara ko mumaze mu itunganije igihe kitari gito ni koperative ikirakora mbega muri kahise hari ababona yuko kugira amakoperative biturushe ariko mwe byarakunze ubu muri ko muragerageza kugwiza imbuto abantu barenga 400 bagiye hamwe bagakora igikorwa ku mutumba n'ikintu gihambaye ku bantu batunganya amakoperative bagahura n'intambamyi kumbure namwe bwe mushobora kwa mufise intambamyi mwahuye mukabandanya nirihe jambo mubabwira ijambo twovuga na cyane ku ntambamyi amakoperative bihura nayo benshi bakiza amakoperative banywanyi benshi biyumvira ko baje kuyora ibyagusa iyo bamaze kwiyumvira ko ibyagusa batazi ko koperative ari ukushira ingufu hamwe nta kanya bayimaramwo barinjira bagasohoka bakinjira bagasohoka aho turonkeye abagumya rero koperative abandi barahavuye barabona akamaro ko kuja hamwe twararonkejwe ifumbire ku nguvu z'uko turi hamwe turaronswe izo mbuto tuvuga za kijambere z'ibiguri bazoka nzivyo biharage twarigeze kuronka imbuto nshasha zitwa ibiharage vyitwa murengete n'ibindi biharage vyitwa rufutamadeni igiharage cimbuka cane kivuga ko naho wari ideni atudafatwa wakirimye ubu rero intambamye ntizibura hari igihe tubura aho turangurira ibikorwa ku mvu z'amatongo yaze tuba dufise nka hegitari nka 5 turimamwo ariko kubera amatongo yaze usanga bitoroshe rimwe na rimwe komine iradufata mu ngo ikadutiza aho turima gutyo tukabona kugwiza umwe yego iyo bishitse hakaba bamwe bidohora mu rugendo rwo gukora koperative ico ni kibazo gihambaye gikunda gushikira amakoperative atari makeya y'indongozi ya koperative yoheza gaca koriki mu gihe bimwe abanywanyi bariko baridohora ubwa mbere komite nyobozi ya koperative babanza kuja hamwe mbega abantu bakugwamwo n'iki kenshi abavamwo abavuyemwo byari binebwe ca dufata ingingo yuko hariho amahera turaba
y'intererano ukuntu koperative yubatse mugere uwo muntu avuyemo yarafisemo umutahe umutahe we turamusubiza akagenda neza akagenda ari yaga koperative kuko ako kanoti kiba karonse mugabo intererano ntizisubizwa ku intererano ziba ziriko zikora ibikorwa indani muri koperative namaje inyifato rero kugira ngo abandi ntibibagume bagira gute bagenda ca tubandanye ibikorwa vyiza tukabikorera ku mugaragaro imbuto z'ibitoki tukazihana ku buntu imbuto z'ibigori tukazibashikiriza amahema yo kwanikira imyimbu turonsa abadufata mugongo tukabiha abanywanyi n'abagiye barifuza kugaruka nabandi baca bayihurumbira bakabona kamaro kuja hamwe turabashimiye cyane ku mpanuro zidasanzwe muhaye abatari bake basanzwe badukurikirana canke n'abazodukurikirana mu minsi imbere kuko nta rugendo rutagira intambamyi rero iyo umuntu azitsinze niho azigira icyo zimushikanako tubashimire mwebwe mwadukurikiranye kuva ku ntango gushika aho tugeze ibyo mwashimye mubitwandikiye muri commentaire ibyo mwifuza ko tuzoshika ko navyo nyene mubitwandikiye bityo twese twubake Uburundi twiteze imbere murakoze